umuntu w'icitegererezo arakundwa. Nta musore adakeneye umukobwa w'icitegererezo, ariko nawe uri kurarondera umukobwa w'icitegererezo wewe urico. Ku bantu bose n'abapagani iyo bakeneye abakobwa bakijijwe, ngo icyo mu mugore akijijwe nawe ntanakijijwe. Kukeneye umukobwa w'icitegererezo nawe uri icitegererezo, bisigura ngo n'abasore mu bivyitegererezo. Ndakubwire nta mukobwa uzoja kuresha akuzi yama kubona mu mvugo mu nyifato ufise ingeso nziza ngo areke kukwemerera. Igikundiro kiraba ku muntu w'icitegererezo. Erega burya abantu baratwanka bibivanye n'ibituva mu kanwa. Wewe abantu bazogenda umuntu vraiment akanwa ririmbisha ukaza wumva ari karatukana. Umuntu atari icitegererezo bamutsitarako gatoyo ucumumenye uwariwe, aca yambura ya koti y'agakiza agaca kwereka uwariwe. Umuntu w'icitegererezo no mu gihe cy'ibibazo no mu gihe cy'ingorane uramenya ko ari icitegererezo, kuko hari igihe twankwa bivuye mu ngeso zacu. Karaktere yawe ikatuma abantu bakwanka, imvugo yawe igatuma abantu bakwanka, inyifato yawe igatuma abantu bakwanka, kubera wankana nawe ukankwa, kuko icyo ubivye nicyo wimbura. Ukunda abandi nawe bazogukunda, ukunda Imana nayo izogukunda. Ugira ukwizera. Umuntu afise ukwizera araryoshe kubana nawe. Burya bimeze neza umuntu ariyorobeka bigakunda. Bipimwa n'ikibazo, bipimwa n'ingorane. Umuntu azoza arakubwira agenda umuntu yihangana, umuhakanye ibibazo biza, uzobona ko ari icitegererezo mu kwihangana. Bipimwa n'ibibazo. Reka baguhonyore ko hariya muri repetition. Ninde yakubwiye? Je uranzi usanga ari mu rutu. Rero ibi byose ko tubivyitegerezo bipimwa n'ibibazo. Nukuri bimeze neza, umurongozi wanyu muri korara kaza kabarongora neza uwo munsi bikage atagaciyemwo bavuga emwe uzotaha bavuga tujya mukobwa ujya musore ntakura ko umunwa ariko ikibazo kizi ugware ntibaze kukuraba. Ari umuntu agwara haheze iminsi 5 urabimenya. Ibi bintu rero jewe nzobivamo. Umuntu aranagwara nibaze kumuraba iminsi 2 yose iraheze atawurangerako. Wowe uri urimbura ibyo wabivye nawe, we abandi warabaravye. Bekurazi ko kenshi dukunda gushaka ngo badukorere ibyo natwe tudakora. We abandi bagwaye warabaravye. Kwico tugomba ko badukorera natwe dukwiye kugikorera abandi. No mu gihe cy'ingorane basha tubivyitegererezo. Ibikorwa biravuga, nitwabivyitegererezo bizovuga abantu bakizwe, abantu badukunde, baze no kuri Yesu gusa kubera badukunze.